Waramutse neza mu mwanya w'ibiganiro vyacu ngaha kuri nomonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka nongere nkwipfurize kuramuka amahoro wowe uri mu masaha y'igitondo n'abandi bari mu bihe bigiye bitandukanye bitewe naho baherereye, ndabipfuriza kumererwa neza cane. Tubahaye ikaze mwido nido ry'amakuru ariko aravugwa cane cane ngaha mu karere k'ibiyaga bigari, aho turaza kuyahera ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no hirya no hino ku mugabane wa Afrika ndetse no mw'isi muri rusange. Dore ingingo ngurunguru turaza kugenda twibandaho mu biganiro vyacu. Abajyango b'umusirikare ufise ipeti rya one class Salvatore Ndacayisaba barabaza amakuru y'uwabo nyuma yuko bamuheruka mu ntango zo ku kwezi z'uyu mwaka wa 2024, ariko akaba yaraje kurungikwa hamwe n'abandi basirikare bagenzi biwe bakajya mu ngwano hano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko kugeza none abiwe bakaba nta kumucigera haba ku telefone ndetse no mu bundi buryo bashobora kuba boyaga kugira ngo babashe kuba bamenya uko wabo amerewe. Ibi kandi biriko biraba aho abanyamuryango benshi bagiye batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi bakomeje kugenda botsa igitutu Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye ngaha mu Burundi, babasaba yuko barekeraho kurungika abana babo ngaha muri Kongo nyuma yuko bajyana amakamyo yuzuye abasoda bakongera bagahindukirana amakamyo yuzuye imirambo, ahanini bicingiye kutamenyera kugwana ndetse no gufata imyitozo mike cyane ugereranyije ndetse no kutagira ibikoresho bihagije, akiyongeraho n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye bahurira nabyo muri rino shamba byangaha muri Kongo. Hari abatanze ibitekerezo byinshi cyane bigiye bitandukanye, bavuga yuko abaye yarapfuye cyangwa se yararashwe byaba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko kumubona n'ikiziga kiwe batopfa kuba bogicigera. Ariko kandi baravuga bati hari abasoda benshi b'u Burundi umuhari M23 wagiye ubandanya gufatira ku mirongo y'urugamba, bavuga yuko bakwiye kwitegereza neza nimba nta wabo waba urimo. Turabegarukaho mu nkuru yacu irambuye cyane. Hagati aha ibintu bikomeje gukomera ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abayoboke bamwe bari babarizwaga mu mugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD bakomeje kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko batangiye kugenda biyomera kuri uwo muryango bakigira mu yindi migambwe igiye itandukanye. Ibi ngibi abariko barabikora rero bakaba batangiye kugenda bategwa ubwoba ku buryo bukomeye cyane, aho bariko babwirwa yuko bagomba guhigwa ndetse bakicwa nyuma yuko batangiye gutekereza ko bowe babajanye amabanga y'uyu mugwi yo mugambwe CNDD-FDD bakayajyana mu bindi bice cyangwa se mu yindi migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi nk'uko biriko bitangazwa. Naho mu gihugu cya Tanzania mu nkambi ya Nduta ibarizwamo abarundi hatowe ikiziga kitari cyamenyekana, nyiracyo ngo amenyekane. Ese uyu muntu yoba arinde? Ese yaba agejwe gute? Uyu muntu numwe mu barundi. Ibi kandi biriko biraba mu gihe abanyetanzania bamaze iminsi bavuga yuko barambiwe izi mpunzi z'abarundi, aho bamaze igihe banazisaba yuko zotaha mu gihugu cabo, ariko kandi hakaza kugenda haba ikibazo gikomeye cyane ndetse hamaze iminsi hari inama ikomeye cyane yahuje abayobozi muri Tanzania ndetse n'abarundi ndetse na HCR bariko barebera hamwe uburyo bocyura izi mpunzi, ariko gushika none izi mpunzi zivuga yuko n'umundi icyotumye zihunga kitari cyakemuka nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. N'andi makuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ku bigendanye n'umuhari M23 ku ngwano ziriko zirabahuza n'igisirikare ca Kongo cy'igihugu gifatanyije n'ibindi bisirikare bigiye bitandukanye. Tugiye kubirebera hamwe ngaha muri aya makuru. Turi mu masaha y'igitondo ngaha mu gihugu c'u Burundi, turi kuwa kane ku itariki 8 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2024. Ndakwipfuriza ibihe byiza, ndakwipfuriza kumererwa neza abadukurikiye guturuka ngaha mu gihugu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye. Twizere ko umeze neza cyane mu ntara zigiye zitandukanye. Reka tubifurize kumererwa neza kandi muhahe muronke Uwiteka abahezagire.
Reka nsuhuze n'abandi badukurikiye ngaha mu bice bigiye bitandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye ngaha nko mu bihugu by'u Rwanda, Congo, Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi ku mugabane wa Afrika. Tuyifurize ibihe byiza cyane abadukurikira kandi baherereye hirya no hino ku isi, nanone ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Tuyifurize kugira amagara mazima. Kuri wowe utameze neza rero bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, ndakwifuriza gukomera ndetse no kwihangana, kubwira ngo nyamuneka niba utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, izere yuko Rurema ari we ashobora byose, ibintu ashobora kuba iyo bihindura. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu, reka nkubwire ngo kanda ahanditse sabone kugira ngo ucuraronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Urebe no hirya gato y'ahantu hari akamenyetso kameze nk'inzogera, hanyuma naho upyondeho kugira ngo nidushira ikiganiro bajye bahita bakumenyesha. Ikaze muri aya makuru ariko aravugwa cyane cyane tuyahere ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abo mu muryango w'umusirikare wari ufise ipeti rya 1 class Salvatore Ndacayisaba barabaza amakuru y'uwabo nyuma y'uko haba hamaze igihe kitari gitoya batamucigera ndetse nta no kumenya imva n'imvano yoho yabaherereye. Salvatore Ndacayisaba ni umusirikare avuka ku mutumba wa Mugongo muri komine Butezi ni mu ntara ya Ruyigi. Yavutse mu mwaka w'1994, hanyuma yinjira igisirikare cy'u Burundi mu mwaka w'2017. Salvatore Ndacayisaba yari afite ipeti rya 1 class, afite nimero ya matricule yiwe ni 8135 abiwe rero baheruka kumva ijwi ryiwe muri Ntwarante umwaka wa 2024, akaba ari bwo baheruka kuba bumuca iryera cyangwa se kumwumva no ku telefone, ariko guhera ico gihe nta muntu numwe urongera kuba iyo muca iryera. Mu mwaka uheze rero 2023 nibwo uyu Salvatore Ndacayisaba yarungitswe kimwe n'izindi batayo z'abatsoda b'abarundi kugwana anga muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iki gihe rero umwaka uheze nibwo abasirikare baturutse ngaha mu gihugu cy'u Burundi botangiye kurungikwa muri iki gihugu cy'abaturanyi, aho General Neva usanzwe arongoye igihugu cangaha mu Burundi yavuze yuko nta kuntu umuturanyi yoba yahishije inzu cyangwa se inzu ye irimo irashya ngo ntujye kumufasha kuzimya uwo muriro. Avuga yuko ngo mu gihe nawe woba watewe cyangwa se inkongi y'umuriro yoba yaguteye, nawe adashobora kuba yoza kugufasha mu kuzimya uwo muriro. Akaba ari nayo mpamvu yarungitse abasirikare benshi ngaha muri Kongo kugira ngo babashe gufatanya n'abandi bagiye batandukanye, barimo n'imihari igiye itandukanye mu kugwanya umuhari wa M23. Icakora nubwo babagiye ari benshi, bivugwa yuko nta kintu babashije kuba bohindura ku migwanire ndetse no gutsindwa ko ari kwakomeje kugenda kugaragara mbere ku ngabo za Kongo, ahubwo byatumye abasirikare benshi b'i Burundi babasha kugwa muri izo ngwano, abandi bakomerekeramo, abandi bajyanwa bunyago n'umuhari M23. Kugeza ubungubu rero nubundi hari n'amakuru yavugaga yuko General Neva yaba yaraganiriye na Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, maze amubwira yuko yafashije yarungitse ingabo z'abarundi mu gihugu cya Somalia zibasha kwirukana umuhari wa Al-Shabaab mu mugwa mukuru wa Mogadisho, maze amumenyesha yuko aramutse amuhaye ku mahera yamufasha akamuhereza abasoda bazamugwanirira mpaka bagatsintsura umuhari M23. Niko byogenze rero, ariko nta kintu bigeze bihindura. Abantu benshi bagiye batandukanye rero bagiye batakamba bavuga yuko abana babo bariko bapfira ngaha muri Kongo, kimwe n'uyu muryango ukaba uvuga yuko udaheruka gucigera uyu Salvatore nkuko bikomeza kugenda bitangazwa. Kugeza ubungubu, kugeza muri Ntwarante rero umwaka wa 2024, Salvatore Ndacayisaba yaravugisha umuryango kuri telefone, bica bihagarara muri Ruheshi cyangwa se mu kwezi kwa gatandatu guheze, aho umuryango wahawe amakuru yuko Salvatore Ndacayisaba yoba yarapfuye agapfira ku rugamba, ariko igisirikare cy'u Burundi ntaco cabwiye umuryango wiwe cyangwa se ngo kibe cyobahereza n'impozamarira cyangwa se ngo kibahereze n'ikiziga kiwe babashe kuba bogishyingura.
Ibi ni bimwe mu bintu rero biriko bishengura imitima y'abanyagihugu nga mu Burundi basanzwe bafise abana babo barungitswe mu gisirikare, akaba ari nayo mpamvu kugeza ubu ngubu abasoda b'i Burundi bariko baba bace cane, ndetse n'abarimo kujya binjira mu gisirikare ari bace bariyo bikandagira, abandi bakaba bariyo bajyanwayo ku gahato. Salvatore Ndacayisaba kandi yajanywe mu bagiye i Kongo mu mwaka uheze w'2023 nk'uko byavuzwe na umuryango wiwe, bati duheruka ijwi ryiwe mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka rero nyine niho twumvise amakuru tutazi icyayazanye ataduhumuriza, avuga yuko Salvatore yoba yarapfuye itariki 25 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2024 niho twumvaga amakuru yemeza ko yapfuye ngo kwigenekerezo rya 19 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2024. Salvatore Ndacayisaba yararashwe, abo bari kumwe baramutora bamushira ahantu, ariko bagarutse kuraba basanga aho bamushize ntawe uhari. Bumvise ngo abamutoye boba bamutaye mu ruzi nk'uko byaje kugenda biriko biratangazwa. Bagize bati rero mudufashe tubashe kuba twomenya amakuru, cyangwa se mudufashe kurondera amakuru y'imvaho ko Salvatore Ndacayisaba yapfuye koko canke ko yoba yarafashwe yakomeretse. Turacyafise icyizere ko hamwe yoba yarafashwe akaba atarakomeretse bikomeye cyane ngo ace acikana, ko abamufashe bamutohohosha mu misi iheze. M23 yarerekanye abasirikare bashika kuri 12 bafashwe, uwacu ni ntago twamubonyemo. Mudufashe tumenye amakuru y'imvaho yuko uyu Salvatore yoba akiriho agihumeka. Iki kibazo kandi abanyagihugu bwa mu gihugu cy'u Burundi bagisangiye ari benshi cyane, dore yuko abasirikare benshi b'i Burundi barungitswe ngaha muri Kongo, ariko kandi ibice byose cyangwa se aho amabatayo yabo yari yarahawe ku gucunga umutekano, cyangwa se kuba bari ahenshi hagiye hafatwa n'uyu muhari M23, ahandi hakomeza kugenda haraswa amabombe menshi cyane agiye atandukanye, ibikomeje kugenda n'ubundi ibikomeza kugenda bituma kugeza none n'ubundi ibintu bikomeza kugenda bihindura isura, ndetse abatari baceya bakaba bakomeza kugenda bashimangira yuko n'ubundi imiryango yabo ikomeje guhangayika. Ibi rero birasa n'ibyatumye kugeza none nga mu gihugu cy'u Burundi bigorana kuba igisoda caho cakongera kuba cyo kwinjiza abandi basirikare, dore yuko hasigaye habura n'abashobora kuba bokinjiramo. Ibibazo bigiye bitandukanye rero by'umwariko bikomeje kugenda byubugariza iki gisoda, cyane cyane icyarungitswe nga muri Kongo, aho inshuro nyinshi abariyo bagiye batanga amakuru agiye atandukanye ku matelefone, ariko nyuma yaho biza kumenyekana yuko noneho hafashwe ingamba z'uko nta musoda w'u Burundi uzongera kujya ku rugamba muri izi ngwano afise telefone, dore yuko ngo babashaga gutanga amakuru bigatuma bamenya ubuzima bwabo, bigatuma n'abandi bose banga kurungikwa ngaha muri iki gihugu nk'uko byokomeje kugenda bigaragara. Abaturage rero by'umwariko ndetse n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye bakomeje kumwotsa igitutu, bavuga yuko yakora ibishoboka byose. Na nimugura niko nariko mbabwira nyuma y'abandi basoda benshi b'u Burundi boje kuba abagwa mu ngwano zimaze imisi ziraba ngaha muri Kongo, abaturage bakaba bavuga yuko bakomeje guhangayikishwa n'abana babo, nyamara ngo iyo hagize upfira ku mirongo y'urugamba ngo nta numwe baca igera, nta nubwo bashobora kuba boronka ikiziga kiwe, cyangwa se ngo babashe kuba bohabwa n'impoza marira. Ibi rero ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bituma nga mu gihugu cy'u Burundi hakomeza kugaragara ibibazo bigiye bitandukanye, ndetse abenshi bagahora bavuga yuko nta batazongera kuba botuma hari umwana wabo winjira mu gisoda nga mu gihugu cy'u Burundi.
Usibye iki kibazo kandi ibintu biri uko birakomera, ibintu biri uko birafasa indi ntera, ibintu biri uko byadogeye, ibintu biri uko byahinduye isura ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abari bari mu mugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD bakomeje kugenda bawuvamo berekeza mu yindi migambwe iri kwitavuga n'ubumwe n'ubutegetsi, aho bakomeje kugenda bavuga yuko bakomeje kugenda babona yuko uyu mugambwe ntaho wogeza iki gihugu cy'u Burundi cyangwa se abanyagihugu, bakaba barafashe ingamba zo kwerekeza mu yindi migambwe. Ariko igitangaje n'ikibabaje nuko abari kugenda bava muri uyu mugwi, uyu mugambwe uri ku butegetsi n'ubundi bari guca bashyiraho iterabwoba bavuga yuko bagomba kwicwa, nyuma yuko ngo baba bari kujyana amakuru y'ibanga, by'umwihariko muri aba bandi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Giharo rero uwahoze ari umunywanyi wa CNDD-FDD aja muri UPRONA arategwa ubwoba yuko ashobora kwicwa kimwe n'abandi bagenzi we batari bakeya. Theoneste Juma we yahoze ari umunywanyi wa CNDD-FDD yari yegereye cyane umuhisi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, ariko arategwa ubwoba ko ashobora kwicwa nyuma yo kuva muri uyu mugambwe uri ku butegetsi akerekeza muri UPRONA. Abajejwe intwaro n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD boba bari inyuma y'iryo terabwoba kuva yinjiye umugambwe UPRONA utavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Theoneste Juma rero yari umunywanyi wa CNDD-FDD gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020 mbere yuko yinjira mu mugambwe UPRONA w'umuganwa Rudoviko Rwagasore incungu y'ukwikukira ku Burundi. Uwo arongoye rero ishengero rya Methodiste Union Theoneste Juma yarabaye kandi umukuru w'umutumba Kibimba wa komine Giharo kuva CNDD-FDD ishitse ku butegetsi. Yari yegereye kandi umuhisi Petero Nkurunziza ku buryo umwanya wose yagenwa kugira ngo asenge buri gihe cyose mu ntango z'ibikorwa, mu gihe Pierre Nkurunziza yagendereye intara ya Rutana, niko uwabibona ashimangira nk'uko byohoraga bitangazwa. Ababanyi n'umuryango baratabaza ku mutekano wiwe w'umuryango wiwe, ariko kandi ubangamiwe kuva yinjiye muri uyu mugambwe UPRONA. Iryo terabwoba kandi riva mu ndongozi zo mu ntwaro ndetse no mu mugambwe CNDD-FDD ku rwego rwa komine ndetse n'intara, bavuga yuko ngo bagomba kuzomwica bitewe yuko yoba yarajyanye amakuru muri uyu mugambwe wundi yinjiyemo. Kubwa babanye rero uko guhiga Buhogo Theoneste Juma ngo n'umuryango wiwe ngo byatangwe mu mwaka wa 2021. Abajejwe intwaro baranamwatse amatongo yiwe yose. Juma yarituye inzego zibijejwe imbere yuko apfungwa muri Nyakanga umwaka wa 2022, aho yamaze umwaka n'amezi ashika kuri 2 apfunzwe. Niko umwe mu bamwegereye agaragaza umubabaro wiwe. Agatotezo rero ntikahagaze nubwo yari apfunzwe atagira dosiye. Akamaramaza umukenyezi wiwe yarasambanyijwe ku ngufu n'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD nk'uko biriko bitangazwa, nubwo habonetse ibipimo byatanzwe n'abaganga bo mu bitaro bya Kinyinya. Igipolisi c'Igiharo caranse guhagarika abo bikekwa yuko boba baragize uruhare muri ibyo bikorwa bigayitse by'akamaramaza ko gufata ku ngufu, gutsambanya ku ngufu umukenyezi wiwe. Nta ushobora rero kukwakira, ni itegeko ryavuye hejuru, niko umwe mu banyabirabi yamuteye ubwoba imbere y'ababibonye. Buramatari wa Rutana Olivier Nibitanga Sylvani Nziko ruriho umunyamabanga umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara bari inyuma y'ako gatotezo ku bw'amasoko yegereye iyo dosiye biturutse ku kwinjira giwe mu mugambwe UPRONA.
Mu kwezi kw'indwi guheze rero umugwi w'abantu bashika kuri 13 warateye umuryango wa Theoneste mu gihe wari mu mirima. Uwo mugwi ukavuga yuko abo bantu bashobora no kuba bagandagura kandi ko atankurikizi, kuko uwo mugwi ushigikiwe n'abajejwe intwaro n'indongozi za CNDD-FDD muri komine ndetse no mu ntara. Ababanyi n'umuryango basaba yuko umuryango wa Theoneste Juma ukingirwa cane cane ko bamwe mu banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi muri komine Giharo bagandagurwa mu bihe bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Umunyamabanga w'umugambwe mu ntara bakaguma mu gacecere niko batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi mu Rutana bariko batangazwa cyangwa se bariko bagenda babivugwa muri rusange. Impunzi z'abarundi guturuka muri Tanzania mu bice bigiye bitandukanye zikomeje gusabwa kuba zotaha byanze bikunze, ndetse Tanzania iriko iravuga yuko ikigereranyo cyo gombaga gutaha muri uyu mwaka turimo n'ubundi ngo kitagezweho, aho gushika none hakomeje kugenda hagaragara ibibazo bigiye bitandukanye. Uburundi rero ku munsi w'ejo abarundi ndetse n'abatanzania ndetse na HCR bakomeje kugenda bavuga yuko biteguye gushakira hamwe uburyo aba bantu bashobora kuba botaha. Icakora nubwo bihagaze gutyo cyangwa se nubwo bimeze bityo, n'ubundi nta kintu cyabashije kuba cohinduka kuko n'ubundi izi mpunzi zikomeje kugenda zishimangira yuko n'ubundi ibiriko biravugwa ngo Uburundi bwemeye ko aba bantu botaha cyangwa se bashobora kuba bogaruka ku ivuko ngo bakakigwa ndetse bakaba bosubizwa mu buzima busanzwe. Izi mpunzi zikomeza kugenda zivuga yuko zikibangamiwe kuko n'ubundi umutekano wazo mu Burundi ngo ntago woba wizewe neza. Bakaba bakomeje kugenda bavuga yuko n'ubundi ibikomeje kugenda bigaragara bitabahamiriza yuko bagarutse boronka umutekano wuzuye, kuko ngo ibyatumye bahunga berekeza iyo ubuhungiro ngo biracahari. Ibi ni bimwe mu bintu byoje kugenda bitangazwa. Ku ruhande rwa HCR bavuga yuko bo bazakomeza gutanga imfashanyo ku biribwa ndetse n'ibindi bishobora kuba byofasha izi mpunzi, ariko kandi ngo Tanzania ikavuga yuko ikibangamiwe n'izi mpunzi kandi yaripfuje yuko zigomba gutaha byanze bikunze. Abantu bakomeje kwibaza uko biriko biragenda, ariko kandi hari indi mpamvu ikomeye cyane. Hari inkuru iriko iravugwa ya bamwe mu barundi b'impunzi bariko baratoragurwa ibiziga byabo umunsi ku munsi bariko bapfuye, ariko kandi ntamenye icyabice. Turaza kuvuga byinshi cyane bigiye bitandukanye mu makuru yacu ataha kuri Nduta muri Tanzania, aho hakomeje gutoragurwa ibiziga by'abantu ariko ntihamenyekane imva n'imvano yabyo ndetse n'icyabishe. Reka mbashimire ko mubana natwe mu biganiro byacu ngaha kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Twongere gusubira mu masaha ari imbere, mukomeze kumererwa neza. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha, kanda ahanditse sabone kugira ngo ucuraroringa ibiganiro byacu mu buryo bworoshe.